mwabo twashoboye kwigisha harimwo bakeya twashoboye kurongera ibibanza bashobora gukorana turabaha akazi. Hariho abashoboye kwiga baca barikorera utw'iwabo kandi intambwe ni nziza. Hariho n'abakiriko bariga. Ikindi naco n'abize bayikorera utwabo turabandanya dukorana kuko igifundi no guhanahana ubwenge. Hazi ikibazo gishasha ko hazi telefone nshasha, hazi ikibazo gishasha tukabandanya dukominika mu buryo buhari bwabonetse amarezo sosiyo, tukabandanya dufashanya muri ibi na biriya. Frederic rero arashobora kuronka certificat yiwe, yarakurikiranye niveau A na B arazimara neza. Uwa kabiri ni Hakizimana Godefroid, aracari muto ariko nawe yarashoboye kubikurikirana inyuma y'amashuri yarangije kwiga, arashoboye kubikurikirana, arashobora kumetriza neza iyi niveau A na B. Uwa gatatu ni Ndayishimiye Giovanni, bazaka atashoboye gushanga kumvo zuko amagara yasana yamukitse, ariko nawe yarize niveau A na B kandi nawe nyene ari mu bantu bashoboye guhabwa akazi. Uno munsi arashobora gukora telefone kandi abakiriya bakaryoherwa. Uwa kane ni Ndacayisaba Janvier, nawe yarahejeje kuvuga mu mwanya uhetse, nawe yokwegera ngaha agatora agapapuro kazogira ico kamufasha muri kazoza. Uwa gatanu ni Minani Emery, nawe yokwegera ngaha imbere, nawe nyene izi niveau A na B yarashoboye kuziga kandi akaba ashobora kugira ivyo akora nawe nyene akibeshaho. Uwa gatandatu ni Ndayishimiye ni Nshimirimana Vianney, uwo nawe niveau A na B arayishobora cyane kandi abikora neza. Nibaza ko nibikurikira azovyiga kandi abimenye. Uwindi mu twashoboye kwigisha tukanaha akazi ni Ndayishimiye Vianney, nawe yokwegera hano atora certificat yiwe. Nawe murabona aracari muto rero cyo kwagera kure. Anchari muto uyu mwanjere anjibise ariko nyuma yuko akora bazija we cyangwa ibyo nawe ari umwuga kandi nawe amezerewe.
kategori ikurikira ni y'abantu bashoboye kwiga baca barashobora kwishingira ama office y'iwabo canke ama repair shop y'iwabo. Abo oya no kuvuga ko ni nayo kategori nibaza ko ari nini. Uyu ni Jambo Rodrigue ari mu Rutana, nibaza ko ashobora kuba yaje mu fondo mu Rutana. Bishitse mukaba muri mu Rutana mugateka ibibazo cy'i telefone, murashobora kubaza ati Rodrigue akorera he, nawe ari mu bafundi bizi wacu kandi babikora neza. Uwundi ni Iteka Trezor, nibaza ko yateza kuva mu Kayanza, niba byashitse akaba yaje yoshika gatora certificat yiwe nawe n'inivo anaze, kandi nibaza ko abikora neza. Uri mu Kayanza ukagira ikibazo gise ci telefone urashobora kubitura. Yego Mwana nayo mwana neza Ana abana b'isiti na gusabira abakozi n'abakozi n'abandi. Nijoro serivisi ashobora kandi n'umwuga n'amashuri. ukurikirana Ndayikeza Eric sinzi ko nawe yashoboye kuza. Nsubiye inyuma gato barabantu abariko barakurikirana ivyigwa barabantu 50 ko babandanya biga, ariko abashoboye kuronka certificat bari mu 39. Eric nawe uyaja Vikobero Muyinga, bisi telefone hagupana utaraja ku mipaka uri kuragenda urashobora kuca utwikora ukaguhuza nawe. Mbona ko hamwe y'umushombe ashubwe na bitahamwe wari ku mupaka wore bari karafata urugendo arashobora kukontakta tukamuhuza nawe. Ubundi ni Ishemezwe Jean Chris ari Bujumbura, nibaza ko atashoboye kuboneka. Twavuze ko abafundi hari igihe mwo kimwe abakiriya bakuremeye wapanze gahunda igahinduka. Tumeze nk'abaganga barabizi ko bisaba gukora ijoro, barabizi ko bisaba kwitanga kubera telefone bikenewe, ushaka kuma telefone y'umukiriya yose kandi ayikoresha amafere yiwe menshi, bisaba ko witanga. Rero haraho bishuka kandi habaye kwitanga. Hari n'ababwiye mu gatondo ko baraye barakora mugabo nabonye bashoboye gushika nuko bashitse bacerewe bamwe ariko bashoboye kugira. Ubundi ni Ndayihimbaze Saratiere akorera mu Cibitoke Buganda, sinzi ko byakunze kwashika hamwe bitaba byakuze ibibazo yitora mu nyuma. Bomba ko n'uruce tandukanye tw'igihugu kuba programa ya uyanyandika abwira ko merekere bafite abakiriya benshi, sinzi ko nizo zatumye adashobora kuboneka. Ubundi ni Manigabe Vasco Valence, sinzi ko yashoboye kuza. Valence ntakorera cyane ngaha, Valence akorera muri Kongo, umwanya muremure niyabari. Ubundi ni Habarugira Diodone ni Diego wa Rikarusi, urumva ko n'uruce twishi tw'igihugu. Nibaza ko ushobora kugira Ikarusi arashobora kumwegera akagira icyo amufashije, ari telefone mugoye cyangwa ikibazo yagize kimuzindanye. Ubundi ni Ndagijimana Isa ari mu Rumonge, ariko jewe wampuje nawe we no mu Kirundo, kuko yuri kurafasha umuntu haraho ufasha umuntu donc akaca yimuka aja gukorera ahandi hantu. Isa ari mu Rumonge ni sawa, wogera mu Rumonge Isa barashobora kuvugana akamufasha. Kira ni Twagira Yezu Edi ntidakunda kwashika, ni imvukira y'Imuyinga
ariko je twamenyanye amaze imyaka cika 10 Kampala, asinzana kwe nimero yanje hamaraza hano ariga arasubira Kampala, ubarika akorera Kampala. Wogira ikibazo akadukontakta agize ikibazo ci telefone ari Kampala, warashobora kumufasha kugira ntahure n'umuntu atari wabo wari Kampala, ntiyashoboye kuboneka. Ukurikirane ndeho kubwayo Jeremy, sinzi ko nawe yashoboye kuboneka. Jeremy gusa akorera nawe nyene Ikobero, barashaka bakira prefera kurungika umuntu umwe. Nibaza ko certificate yiwe uwikobera aza kugenda yiduganye. Ndoimana Juma da uri kumutakura ni canke ni Juma ari kumutakura kubera kigisagara ni kinini kandi ndaza ko amatuzo ba telefone benshi bari Bujumbura babisaba ko tugira amaroka itatandukanye. Ndakengurukiye Dismas, nibaza ko Dismas nawe n'uwo mu Kayanza. Dismas n'uwo mu Kayanza nzi ko yamanutse kubera ko hariho benshi umuntu yigisha bari ruguru bakaza ugasanga arakorera ino na ruguru birabaho ndabafise bakorera ahantu habiri. Dismas ari mu Kayanza aho agapapuro yo gatora. Hawo mugisha Elisakeri sinzi ko byakunze ko ashobora kuza, nibyakunze ko ashika ni mu Kirundo, uno mu Kirundo nawe nadafase tutaza kuyirungika. Niyimbabazi Dive rero we burya ni umuhinga cyane, nubwo ngahaje we ntigeze ndamwigisha kategori yindi, umuhinga cyane mu bintu bya tekaza yibutse microsoldering na electronics ya mateleviziyo. Dive yahora mu mateleviziyo mugabo je aza kunsaba ndamwigisha mbwiye ko televiziyo ari zikeya kurusha amatelefone, ngo abona umenga ngo vizayo kwimukira ngo harakazi. Rero Dive numwe mu bagende donc banashikwe na payeje mu mugambi donc yahora mu mateleviziyo bari karamigra kandi mbomenga arabitahura ko yarasanzwe ari umufundi. Igifundi kirasa bisaba umwete gusa. Felicitation. Ndayishemeza Eroge akorera ngahe Bujumbura aho bita muri Bata. Tunongere ko bayibigeze ufishamwe inkuru yuko Bata yubatse kugira ngo nibiburi twari hinduke nuko twenseramwe amayirema azi neza ico bariko barakora. Nibaza ko twotoronkamwe abantu mwe naba Bata irahindura isura. Mubona Eroge mu engineer akomeye cyane. Cyenda mu gihugu n'ibyo kwayashamo ibayimanuka abantu bazi ndiko ndavuga ijambo ry'icyongereza navuze ko muri gahunda dufise gahunda yo kwigisha abantu bashika amajana afite gushika muri 2030 tukanabakurikirana tukabafasha ko benshi batinya kubyinjiramo ngo bisaba umutahe munini, ariko bese ko umuntu aba akompaye. Umuntu dufise ngaha nashatse ko haboneka numwe mu bantu bakoresha ukuboko kumwe yitwa Nshimirimana Aro. Wowe byoshikagakira ikibazo ari Muramvya, telefone arashobora kumufasha nubwo atamufasha byinshi, ariko uwo numwe atashobora byakunze ko haboneka. Yarafise umudamu yarafise rendez-vous uyu munsi, urumva ko acabaho, urumva famille kiza ari nka priority, byakunze ko haboneka. Ariko evenement zokurikirana nibaza ko tuzomwanya wo kwitegura tunamushikana ngaha mu mubone afise ukuboko kumwe
twavuze ko ata exception ibamwo reko umuntu afite ibyo shaka muramuha ivyo ashobora akaba ari ivyo akora ari umukobwa canke ari umuntu afite donc ikibazo ku mubiri muraraba ko ari ikintu ashobora gufasha hama nawe akaraba ko yibeshaho mw'iyi secteur ubu ntiyashoboye kuboneka nishimwe Parufe na wenyene ariko aranaba umurambe cyane mwa kano kazi nawe nyene uwo yadoke urugero ariko aragira ko nawe ariko araforoma yiteki nibaza ko ashobora kuba atagikora ari umwe ico mwe n'abari bo mu Kayanza nibaza ko bariko baragira ama equipe ubona bakabakorera ngaho i Bujumbura muri Bata rumva navuze ko kugira izina rihinduke nuko twenseramwe amayirema tuzi neza ko azi carico umuntu no guhesha umwuga agaciro ubundi nawe akurikira Ndayizigiye Gerard akorera rimwe na rimwe abari mu Kirundo umwanya muremure mugabo n'Ingozi sinibaza ko arahaboneka rimwe rimwe nawe n'umuntu w'umunyamwete parafite utuntu akora niyo mpamvu usanga ahindura intara kandi ubu rero burya ni intambwe nziza kubera ko n'umudamu wiwe bakora akazi kamwe n'umudamu we ni wakurikira yitwa Karegwa Odile niwe mukobwa umwe dufise mwa 39 ubu ejo bundi nibuka ko hari ibyo ariko aransaba ngo doke ndamwigisha ari biri avance gatoya ariko avuga ati bisaba ko ndavyiga nibaza ko vyinshi software arayimetriza kugura amatelefone arabishobora nibaza ko n'abandi boshiramwe udutegeko niba umwe yabishoboye n'abandi barabishobora murabona ko igitigiri kinini baracara abagene secteur irasaba ingufu n'ivyo iranasaba n'ubwenge ubwise umuntu abamo ako n'abakuze nta limite birimo ariko n'abakuze badakata kibazo kirekire gihari ukurikira ni Harerimana Blaise nawe ari mu Kayanza ari muri equipe mu Kayanza agasa nk'ahari equipe s'umuntu umwe kuko no mu bintu nkunda guhanura abantu kenshi simpanura umuntu kwikorana ko preference muri babiri abari sawa muri batatu abari sawa ko ejo urwaye canke utagishobora kubikora undi araza akagusubirira canke akaza kumariza abakiriya ukurikira ni Niyongabo yes sinzi ko ashoboye kuboneka Pere nawe nibaza ko ari mu kinama umva begereye ikinama Kamenge cyo za telefone fenyitse nitsaba inda gufata amavisi nawe murabona ko akiri muto kandi wabona wene batakari mu bari baraye barakora bari barakora ariko nabahamagaye bambye ati sambiri nubwo tutararyama reka dusimbe basinzi umba programa yo gukora no kuza ngaho bashoboye kubifatanya Nsabiyaremye Alex nawe burya n'umurambe cyane Nsabiyaremye Alex nibaza ko twamenyanye kera akiri mu Kayanza hama aravuga ati reka negere igisagara nanjye ariko ndohimikeke nukuvuga aramazi kirenga nawe nyine afite ikipe itari ntoya kandi nawe n'umunyamwete nawe ari mu bantu bari baraye baraba ko abakiriya botunganirizwa
Hakizimana Methode sinzi ko yashoboye kuza. Methode ari Bujumbura. Ukurikirana nimbo na Benjamin sinzi ko byakunze ko uyu munsi aboneka nawe nyine ari ngaho Bujumbura muri Noro wogira ikibazo yegereye hariya nibaza ko byoroshe ko ukuntu turiko turabavuga nabo kenshi ariko bagira umukiriya muri zone turimo bakaba bamuduhuza baduhuza nawe direct. Aba bakurikira harimo abakiriko bariga ariko hariho n'abantu bakiriko bariga iwacu harimo abashoboye gutangura kwikorera nibaza ko harimo n'abariko baragera ku rugero rwo hejuru gato ko nibaza ko harimo ab'Ingozi bakeya harimo n'abo ngaha turi kumwe ngaho Bujumbura. Wa mbere ni Ngoma Elvis Imana Emery sinzi ko yaje. Emery ni mutoya wa Aaron nivyo mutoya wa Aaron akorera mu Rutegama ariko we arino urumva ari hafi yacu yashoboye guserukira mukuru we nubwo atashoboye kwaboneka mukuru wiwe. Uwundi nindi Kumana Bishari we yitazira gise mu Kabezi canke macha urumva hamaze kuzamwo Kabezi nibaza telefone zo mu wange zikidushikira n'izagora nyumva zigeze mu Kabezi shaje hagarara garazibanye ariko ni sawa zapo umuhatera imbere bitubabaza twebwe. Muraza abanyeshuri ko Chongera Saratire nawe ariko bari hafi yacu cyane ku buryo usanga keshi turafashanya cyane ni collaboration imaze igihe. N'uwa nyuma mpereje ko ntibaze ngo na mugizi wanyu uko nyirase tukazipanze ukunye hano nta wa nyuma arimo hano wa mbere arimo nta maposantaje twashize kose turaciga jewe hanze ndacafitiwe ideni ko ari byigwa ntarahiraheza ndashobora kujya kudiga cyane nkabundi muntu akinshonje kuko je ndiko ndashaje umbo maze guforma abantu bangana uko nibaza ko dufatanye n'umushinga nk'aho je metiriza cyane bya software we hardware arayitahura rwose. Uni Ikuzimana Reperie akorana n'uwo Saratira Venga nibaza ko agace ko muri Noro bafatanije na Gerard rumba kazi bahora baduha kera bahora baduha karadukanura mugabo nabo agiye gushika bakarara bakanura kubera ko ibyo bababwiye ati nimufere ko tubikora nsoka mamwe barabara nko kama tuturunka makuri wo muri Noro hameze neza. Rumba para abandi kandi suri magato umushinga ayibuka tutavuga ni imodoka rumba esa ni abanyeshuri yo abatoreye cyose iyo ngatorera rumba ko abantu bakora karanya agaciro n'akabici ariko rumba ko iruhande y'icyo Imana iratabije bavuga ati gifise ambisho niyo rwanda wige
ushobora kwishana ahantu cyangwa nuko yabonye ko hariyo ndabona irambona rifata kiyaza rifata nawe banje kuduga imuhinga hama amaze ukwezi abatereka negera ibujumba niho mbona ha telefone menshi arongera aragaruka rero rikarafata stability ino nibaza ko pia nagumye nsubiramwo ni kimwe deke muri iyi cyo no kwita industry igifundi hakirimwe abantu badasahura akaranga mutima k'umufundi bizotugora kugira bikunde ko ico kintu tugikuraho cyo kumufundi ari umu escrow umufundi atubahiriza ibi akaranga mutima k'igifundi nuko donc hazamwe abantu babitahura bazi ico bariko barakora ifatiyoza ngagatora certificate ko ndabona kiyashika je bankorera endoscopy ya estoma nazize ideni ryo kwinjira mu mwuga umva stress narimwe yo kudeni nivyankundiye ko iyo estoma ingirira ikigongo byarangiye ndayigwaye urumva ko yitware ndende mugabo ubu ni sawa umeze neza nane apasoni ndabara mutose mutwa yacibana y'amahanga yewe nuko umuje kungaha ariko arabivuga ma formateur ubwabo ndakuze na kimo yaje navuga ariko umukuru kuruka kugira ngo abantu mwiga mwige mwizeye ko leta izobaha akazi akaba ariyo mpamvu n'uwaruka twicaye iruhande rumwe twavuga tuti ni gute umuntu yokora akiteza imbere akagiye guseka leta nk'uko umubyeyi wacu n'icyubahiro umukuru w'igihugu ciza c'uburundi agasiba kudusiga akaba ariyo mpamvu hajya bavuga umuntu wese mu kuvuga arafise impano kandi impano nico kintu ca mbere gituma umuntu atera imbere kandi akwiye mu Rwanda hari ubananije amashuri abona rero ntabyifuza gutera imbere mugabo umutahe ntawe uhari ico kibazo c'umutahe urwaruka rwinshi rugishakisha mu mafaranga ariko ntirubanze ngo gwirabe rwonyene ati mbega muri jewe nshoboye iki burya ikintu cyose ushoboye kiba gishobora kukubyarira inyungu ugatera imbere ku rwego rushimishije twese tuciga ntitwari tuzi ko twoshobora guhagarara ngaha ntitwaba tuzi ko telefone y'umuntu yakozwe n'abazungu kandi bakayikora twebwe tudahari ntitwigeze twizera ko twoshobora gufasha nyene kuyigura tukongera tukayimubyurira yapfuye ariko twaricaye hamwe turavuga tuti mbega bino bintu bizoherera hehe ko tubona umuntu agura agatelefone bakamubwira ngo garanti n'amezi 13 ayo 13 yahera nyene kukagura akaca agenda akagata akongera akaniga umuryango mu kuja kurondera amafaranga ngo agura kandi gashasha mu gihe yari yaguze atane iminsi yari bwayimarana ivyo bintu rero mwene wacu ndimo yahamagaye ubwa mbere ariko aravuga ati wewe hari byinshi ushoboye turashobora kwicara hamwe tugafasha igihugu novuga ko twebwe naho ndagacisha mu kera ati twe turabakozi b'Imana hakavamwe bamwe bakabitwenga mugabo ugiye kuraba ufashije umuntu yagira atanga 500 ubuzira nazimvye zigeze ku miliyoni ukamubwira ati iyo nyene waruyikunda hari n'abaca bavuga ati hari mu dufoto twanje n'ifotozanye n'umwana wanje agiye kuri indege udufoto twifotozanye n'umwana wanje ku munsi wa mariage none yapfuye twapfutangaye Imana ikadufasha ikadukoreramwo akaga telefone kagasubira kakaga ako kantu niko katuma niyita umukozi w'Imana kandi nari mfise uburenganzira bwo kubyiyita kuko nari nabonye ko hari ico nshoboye y'Imana imfashije kaga telefone kakongera kakaga rero umuntu buryo kwavyutse hari gihe atari kwataha naho twicaye hamwe turavuga tuti mbega ngaha uno munsi turabishoboye ejo tuzoba tukibishoboye ejo tuzoba tukiriho naho twagiye hamwe turavuga tuti uwoshiramo urundi rwaruka rugifise amaraso ashushe bazokora n'ibirenze gusumbya nibi akaba ariyo mpamvu hari abaza bavuga ati jewe ibi bintu nari nifuza kubimenya ariko
mbona umenga biragoye nanje nkavuga ati burya rero ikintu ushaka nico kinini cyane gusumbya kidushoboye. Aho kantu sinzi ko kumvikana neza. Ico ushaka kiba ari kinini yagusumbya ico ushoboye, kuko nta kintu na kimwe wumva kikuri mu maraso no mu mutima uzogerageza ngo kikunanire. Ntibibaho. Ako nakantu abazungu baduhishije bariko baraduca intege nkaho umenga nibo babishoboye, nibo Imana yaremye neza kudusumbya. Natwe hari byinshi dushoboye iyo twicaye hamwe tugashira ubwenge n'umutima hamwe, dufise byinshi twokora. Ntarandiriye ndibaza ku kintu kijanye n'umwuga, biri mu bintu abayobozi bacu baguma badusaba buri munsi. Twebwe twiga hari ibyigwa bitarimo, ariko ubu barabonye ko umuntu wese kugira atere imbere atejejwe imbere n'igihugu bidakunda, ahubwo ko igihugu gishobora gutera imbere gitejejwe imbere n'uwo ari we wese mu gihe yagize umwete. Niho dufatiye nko kubiriko biragaragara mu majambo yabo twafashije, hanongeramo n'akantu kamwe nishimira buri kanya ngumva ndakishimira nkongera nkagashimira n'Imana. Nko ku ruhande rwa hardware ndibaza abariko barabyumva novuga ko atari abafundi gusa. Hariho kujya kuntu ubona itelefone ejo nayisharije mu ijoro iri kiraka, ariko nabyutse mu gitondo usanga yazimye. Hari akantu baca bavuga kera ngo iyo ngo genda ugura moteri. Ako kantu twebwe twicaye hamwe turaba ingene twokashirako akaburungu, basi umuntu akagerageza kuraba ico kintu cokosoka gute. Bimwe twarabishoboye, kandi bamwe agaruka gushimira ati nukuri kaga telefone karacakora. Rero twiyumvira ano n'abari ruguru nabone impaka bazozi Bujumbura, kandi ruguru hari abanyempano, hariya mu bumanuko bw'igihugu abanyempano bariyo. Ibi nabo bobikora kugira tugabanirize urugendo babande bahara bavuga ngo ndayishi ngo mukanya ngo ngire ndayiha umuntu ngucuja ngo uyintorere kuri Buragana. Ndaharura ati niravaho nicaye ngiye gutora iyi telefone ivuye mu Rumonge, ubu nsize ngaha nzoba ndamugiriye nabi. Turavuga tuti rifoko no mu Rumonge habaye umufundi. Rero ni kuvuga ibi turiko turakora, sinovuga ngo turabariko barabiheza uno munsi, ahubwo turi abariko barabitangura, niko no bivuga. Kuko itelefone ziza ku munsi badusiguriye haje ibihumbi n'ibihumbi by'amatelefone yinjira mu isi akogwa, ariko abazungu bo bavuga ati iyi ahubwo nigenda imara amezi 3 ipfe bace bagaruka baguri yindi. Mugabo nkatwe nko mu Burundi turi mu mbona kazoza yo gutera imbere, ivyo bintu bisaba bibanza bivemwe kwanza, ntibitubera intambamye. Kuko ari kuravuga ati jewe nshaka nk'umuntu yahora asuguma ibidandazwa ku kiderege, reka niyungunganye nanje ntera imbere ngura gakinga. Umutaxi vero yahora nyonga gataha umugongo wacitse avuga ati oya ibi bihagarara nanje reka nkore bishoboka byose ndabe ko nshobora kuronka agapikipiki nanje nze ndiyunguruza nkoresha umwanya. Uwo muntu agatelefone kiwa gapfuye burya kamusubiza inyuma amezi atari make, bivanya yaguma abika duke ndabe ko nzokwiza miliyoni 5 nanje ngura kamoto. Agatelefone kiwa gapfuye agiye kubaza bakamubwira ati ubu telefone nziza ikomeye wowe ukoresha igugu miliyoni. Namwe murabyumva ko ibiharuro byiwe biravyononekaye cyane. Akaba ariyo mpamvu kuja hamwe novuga nta muntu n'umwe atazi iciza cyabyo. Kuva kera hose tuvuka twumva amashira hamwe no ngaha mu gihugu imfashanyo twaronka kera twese tukira abana twumva ngo byatanzwe n'ishira hamwe kanaka. Nimba rero kubishira hamwe bituma umuntu ashobora gufasha n'abandi, bisigura ko ka kantu kanyamwigenda ko gakwiye gucika burundu mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi kintu nosa no uvugirako ndibaza irijwi rihava rigera handi hantu, hari akantu gakwiye gukosoka cane sinovyinjira mu nsana umuntu atabisobanukiwe neza, nta mategeko nzi.
ariko hari abantu bamwe bagiye bavuga ngo kwa kundi ava muhira akabona agiye gukoresha agatelefone ku mufundi umwe wo mu Kinama mu Rumonge, akabona wa mufundi ararosa 5,000 ararosa 10,000 agahita avuga direct kumbe rero akazi ndakabonye aho kari, agahita yinjiramo ngo agiye gukora amatelefone nta kintu na kimwazi. Abo bantu nibo batumye mu Misiri uru rugamba basimvuga uru rugamba ruriko ruragwanwa, kuko uwo muntu yinjira mu bintu atazi adasobanukiwe aja kugura telefone y'abandi akayimena. Izo ni induru mpaka no kwa Opeje. Yagera kwa Opeje hari ibintu sinibaza mu bintu by'ubucamanza ko bo barenseyemwe amategeko ari ku ruhande rwa technology. Opeje akahita avuga ati aba n'umufunde akorera he, aba ni bya bisuma, ataranakumviriza n'ijambo na rimwe ngo nibabanze bagufunga. Ukaca usanga umuntu wari we wese ushake ube nk'ubu hari iwacu tuvuka canke n'abandi bantu bagifise ibyo byiyumviro, umusiguriye akabajije ati mbe wewe kuri Bujumbura ukora iki, ukimubwira gusa ati je ndi umufunde turi muri babandi direct. Iyo image rero turifuza ko yosukuka kabisa, kandi ibyo novuga ko igihugu kidufashije aka kazi ubumwuga nawe n'umwuga navuga ko wategerezwa gutonda imbere mu yindi myuga yose dufise ngaha mu gihugu, kuko turi abantu bafasha kuri domaine yariyo yose. Ndabisobanuye neza, nta muntu numwe adafisha telefone, nkeka umukuru w'igihugu ni watoja gukoresha telefone niko nabivuga, ariko hari umuntu aza yambaye civile uramukorera agatelefone arahejeje uramubwiye tubijya rero ngaha ndabigukoreye neza, genda murabe ikibazo muzogira muzombwira. Ejo yagaruka kugushimira ukabona je yambaye amapeti ngo burya je ngo ndi komiseri runaka. Ako kantu yaba twese twari tubishoboye twogiye turasigurira abo bantu tuburya rero bavyeyi muzoze muratuvugira na hari imbere. Twe twifuza kugira ahantu umuntu yitwa umufundi mureke kumugereranya hari akantu k'akarorero kabi bamwe na bamwe bakunda gutanga ko abafundi ngo birazwe ngo no mu kumubamba umusumari umwe barawivye. Ako kantu kakaba kariko karadukurikirana kugera no munsi. Rero ni kuvuga twicaye uruhande rumwe tugakorera hamwe, no kuvuga si ibikorwa byacu bizogera kure gusa, n'ijwi rizokomanga hariya hejuru ku muvyeyi wacu amenye ati aba bantu nabo barimwo mu gisata kiriko kirateza imbere igihugu, namwarija duhamagarirwa gukora tukiteza imbere nk'ugwaruka. Nta byinshi novuga mugabo nivyo narimvuze sivyo bike ndibaza wavyumvise yavyumvise. Ndabashimira nongera ntera intege aba babitanguye, nobaha nk'impanuro ntoyi. Ibi bintu sinovuga ngo nka kwa kundi ngurize ngo baye umugoronome ngo ko bampaye impamyabushobozi ngo biraheze ngo nikazuma impamyabushobozi ndayifise. Ni wagenda ukajyama amezi 2 ugarutse ku kazi uzosanga atana kimushoboye, kuko bukeye mu gitondo haza bishasha kwiga ni mu gitondo ni mwijoro ni ku mugoroba. Ejo ibintu bishasha bije shiramo inguvu, itiro ni hagera kuryama fata kanya uvuge ati reka njyame nduhuke ejo ntangure kwiga bishasha. Murakoze cyane.